niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ndafatiro. Jewe Ntafatiro Patrice mu mana canke umusongore ndi niteka ntangere ryo kugusaba nguze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi na cane cane kuri no munsi mpuzamakungu wahariwe base b'abana mu 2022 aho ndagushikiriza icese cicitwa umugabo nyamugabo akaba serugo akaba na se w'abana kuko umugabo wese si se w'abana kandi si serugo. Ino ndwi n'ikiganiro ca 51 c'amayagwa kikaba ikiganiro c'8 c'ivyese ni ikiganiro ca kabiri c'umunsi mpuzamakungu base b'abana. Iki cese gikurikiye icese citwa mukenyezi wagiye ku rugamba guhabuza demokarasi ariyo ntwaro rusange co kuwa 8 ntwarante mu 2022. Nkundiye ndaje ko ikirundi c'abarundi ari ingonde y'inkingi 8 zibanda ku kahise ku mayagwa ku migenzo ku ndonda ntara ku ndimburo ku nyandiko ku bumenyi bundi no gukundisha Burundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicishwa gitega arico kibambo ubusa rimwe amajana 613 amajana 941 2237 canyi bwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi c'amayagwa intambuko ya gatatu ivyese isemo ya mbere imisi mikuru kibiriraho iburi rya gatatu umunsi mukuru mpuzamakungu wabase b'abana umwaka wa 2022 umuvyuka wa mbere umugabo nyamugabo ari wese w'abana. Kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wabase b'abana numva nosasira indavi cese nkivuga nkuganiriza ingene mbona umugabo ari wese w'abana. Iyo mvuze umugabo se w'abana mvuze umugabo uko biri kose yavyaye akaba yarabiriye umugore bari kumwe canke bikaba vyarashitse agatwaza inda umugore canke inkumi nawe canke yo ikibaruka. Uwo munega mvuga se umugabo yavyaye agaca yidaramira abana gatambana bakiri bato. Jewe nshimye gushimikira ku vyiza vy'umugabo nyamugabo kuko mu vyiza vy'indanga inera n'agatukabaga baca yisoma kibona atya. Jewe mpayiteka umugabo nkanje yabiriye vyiza vyo gushimwa umugore akavyara vyiza vy'abantu akanita habo yavyaye kuko ntako novuga umugabo adatandukanye n'igikoko naho nyene igikoko gikokoye maze akavyaragura atana kimwe yiyumvira kuvyakora naba bikorera. None umugabo nyamugabo se w'abana ninde? Uwo mugabo nyamugabo nyene wibanga yavyaye akitwa se w'abana n'umwana w'umuhungu yavyawe na se yibarukwa na nyina maze abavyeyi bompi bakamuhindera runtu bakamuraba nk'umwana akabaraba nk'abavyeyi ababanyi bagatamaririrwa ko keza kogeje ice y'icose. Umugabo nyamugabo n'umwana bwigwa nyene rimwe akumva n'ibinumwe bamubwira ibikwiye bimuraba akumva n'ibibwiwo bari kumwe atanajeje kugangingo. Umugabo nyamugabo n'umuntu akiri umwana yashimye akigiranye n'uwejo kuko abikiye iryo shimo wiwe azomuvuka ko ngo amufate nkuko yafashwe kuko imbuto itewe ari imera kanatsinda umwana avuga igitsima kinini kuko yakibonye iwabo akavuga kadugo mu mbari kuko yakabonye mu yiwabo. Uramuzi neza ko wibuhetse ukaba wigisha uri mu mugongo. Umugabo nyamugabo n'umuntu akiri umwana yakosorwa kahanurwa kihanukira mu guharanira kutagira akamenyero ibihogoza abavyeyi ngo bavuge iryo batovuze kandi c'umuvyeyi yidoganya urukundo kiba kibi na ciza kiruhira kuzotota uwo mwana gaba. Umugabo nyamugabo n'umuntu akiri n'umwana yagavye yagororwa atagorana mu rugo hakagogugotwa n'ubunebwe bwo kutagira ica hereza amaboko kuko nta kibi kibishe nko kuvyara umwana akarira amaboko nawe uri inkerebutsi ibushitse. Umugabo nyamugabo n'umuntu akiri n'umwana yaguma mu maguru yasa abagabo bayaga ngo yumva gasobana se baba ari babiri akabazagiza asabaririza umugani wa sekuru na sekuruza kuko bigiye uko bagiye barawuhanahana bawuhererekanya ngo imfizi ihebe itendere nkase isase rihebe rive kucuma. None umugabo nyamugabo ari wese w'abana ninde? Aho hambere hahise uwo mugabo nyamugabo azira ibyago yavyaye akitwa se w'abana n'umusore atasorekeye gusorora agasezera isuka kandi ageze urugo maze se wabo na inasenge bakaja hamwe bakaja inama bavuga bati umuhungu wacu yakuze none ngo tumukwera umugeni mu muryango w'abanaka dusanzwe duhana abageni.
kuko si nkubaho vyayangaye ukwahukana bikaba gaharawe n'imiryango yahana abageni tacubahirizwa. Umugabo nyamugabo n'igikwerere bashimiye umugeni baciye bacubakira akazu keza kikwije vyankenerwa na ngombwa kiretse umugeni atararushikamwo ngo yibaruka gwiza umuryango utererere rugira izina ryakunze mu gihugu gihuga kanga n'ibikunga vy'igongero vyama vyuzuye inturire. Umugabo nyamugabo n'umusore nawe yumvise ko agira sohogwe yaciye yigira inama karima ikivi ngo umugore azoza asanga hari n'imikonyogo ku rugo ngo azosange hari n'igitoki gishanje uko biri kose atawo kirarana ubusa ashikiwe n'abashitsi ubona ko umushitsi aho hambere atateguza waje ubona irembo riramutswa. Umugabo nyamugabo n'umusore nyene atasorekeye gusura inkungugu mu bijumbujumbu no gusuherwa n'ubususuru nabwo bugusugereza kuko atacuri kurakora ngo amaraso ashuha umubiri ucu tuzi iyo mbeho yihembera kuko wibona nkimbura kimazi kandi hakora ingoga hadakora ukuzinduka. Ubu mu mwaka w'2022 uwo mugabo nyamugabo azira ivyago yavyaye akitwa se w'abana n'umusore w'umusonga ageze mu bigero arungarunga arondera umukobwa yokunda akamukundira akamubwira amajambo meza azira gahemo ngo uwo mukobwa heba regere yemera urwo rukundo rusomesha ntura umutima yamara kugira umutima ntutwagwe rukadudubiriza ku rurimi no ku maso kuko amaso y'umutima gutuka inkuba nayo umutima gutuka inkumi utayayoberwa. Umugabo nyamugabo n'umusore yashimye umukobwa agashima umusore bagashimana umusore akarara yicaye akabura agatiro n'amaragamo kiretse amweretse abagenzi n'umuryango agafata ijambo avuga ati iyo ndyamye ndota uwo mwigeme mubona nkikangura ntamubona arico gituma nitunye bugatondera. Iyo mfungura niwe mfungurwa yanje kuko ntamubonye ndarya simpage mwese murabibona naragogoye. Iyo mpema niwe mpemu kuko ahanguma nyongobera nuko nibaza ko uwo munyaka yoba nyakanye n'ubuzima kuko impemu zoja zihera hagaca kanyisase kagacika ngacika ikizigi ciza caca ari guhambwa mu ruhavu rw'abapfuye. Umugabo nyamugabo n'umusore aca yitegura karara rubunda tawaku bategura ubugeni ngo umugeni azoshika aronka intebe yicarako akayikura ubwambure umugeni azoshika aronka uburira aryamako n'ikirambi c'abasitsi bashika bataguteguje. Urabizi niko vyaraho hambere no mu miryango imwe nta mugenzi aguteguza azi ko yisanga kuko urugo ari nyabagendwa. Umugeni azoshika aronka n'imbabura azokinjikirako ivyimburwa vy'ibikorwa nibaronswe inkono ubona ko bitagiteba kuko uwo mugigwa uri kuratakara. None umugabo nyamugabo se w'abana ninde? Uwo mugabo nyamugabo w'ibanga yavyaye n'uwakiri w'umuzezwa nzatanazi neza kuko kiretse Imana ata mwana w'umuntu yomenya neza umuntu. Uwo muzezwa nzu umusore atazi ingene yakuze n'amase yakutse. Uwo muzezwa nzu umusore atazi bisanze yazungurutse n'inzengaruzi yabonye ajabuka imyonga n'inzuzi agenda gutembera agenda agaruka. Umuzezwa nzu umusore ataza akabanga yibikiye kibera muri ntibate yo mwitsito ry'umutima rimenywa na Rugira we Musa. Umuzezwa nzu umusore atarazi neza uruhanga amenyo n'umubanga na cane akaranga uwo mugeni. Umugabo nyamugabo n'umugabo atakindi kindazi ataruka kunda bimwe vyapfamfu uwo mugeni ashitse agashikana ibango n'ingiro n'ingendo biranga umukenyezi azi carondera mu bugeni no mu rugaje kwabigwamwo. Uwo mugabo nyamugabo n'umugabo ushaka kugereranya itunga ryiwe uravye uba wihenza agatabi wama nyabuna uraba mukiwe kuko umugabo aracocera umugore yambaye inyambara abami kuko ababona uwo mugore yijandajandira mu myambaro myiza kandi hewe bamuzi babazanya bwa bijujuta bavuga bati none ni mukandi uwo mufase ni witeka itamenyerewe kuko ridatekewe mu vyatsi. None si mukanaka twese tuzi yambara kwa kundi yama yacoceye mugabo umugore wiwe yambara inyambara abami. N'umugabo atakaruru kavugira ku rugiwe mbere no kwiremba atakuhadambikaniriza kuhabwirwa kuko iwe bigoye umugore babiyagira ku buriri bakabigaragurira mu ruganda rwo kuvugana neza ivyo vyose bikavyagwa nuko umugabo ari umugabo agaye umugayo w'umugambwe w'abagambiririza umugumuko mu rugiwe. None umugabo nyamugabo se w'abana ninde? Uwo mugabo nyamugabo w'ibanga n'uwavyaye umugore yagabanye izuba riva kibaruka kuhira ukuri kwamye ugwaruka rukagwira rukagwana n'ubugwaneza rukavyukana ingingi isaga ingonde y'ingoro yubashwe kuva ku nkiki yo kwishwi gushika mu kibano waciye ibuhevyi habahebera badahetwa mu gushimagiza icitegerezo ciza c'umugabo nyamugabo azi gukunda umugore n'abana. Ninde none umugabo nyamugabo? N'umugabo nyamugabo na ntaryo
yicarika abana ku ruhande rumwe umukenyezi akikenyekera ku rundi seruga akayaga c'umugani bakamutega yompi ngo bagire ico bibanga ico bahangara n'ico babungabunga ngo urugo rwiwe n'umuryango wiwe ugira iteka mu kibano no mu gihugu cose uko cakabaye. Ninde umugabo nyamugabo? N'umugabo nyamugabo ahejeje kuvuga acira umugani abajejwe afise umugana atega amatwi nawe abo yibarutse bakavuga ivyaho bageze mu bwenge no mu bumenyi ntabisuzugura ahubwo bikamubera isomo y'ingendo nshasha kuko ukuri nyako kuva mu kanwa k'Imana umwana w'ikitazi umusazi yivugira iryo ashatse n'uwaborewe agatabi yiyobe watazi n'ahari izina ryiwe ryorya ari umugani. Ninde umugabo nyamugabo? N'umugabo nyamugabo yamazinduka agenda kwihanga n'ibyo adashobora karuhinda rukonka kurya nyene umugabo adatwagwa n'uruza twagwa n'ijambo akazoyibira agasengesera bikanka nuko yihemba yatahukana impembo n'ingero abana bagashimira bashimagiza nyina wabo atanarenza irembo yamara. Ninde umugabo nyamugabo? N'umugabo nyamugabo arara rubunda jima namba gupagasa ukamenya ko manamba hasigaye arahariho hose umuntu apagasiriza agize ngo araruhutse akabubuzwa n'imibingana n'ingurube yagira ngo aragiye guhiga gahwatugwa n'imigunguma amahwa reha n'urutoke nsumba zose agakubitwa ibimoko n'ikori ry'umutwe mwo muri ino minsi akazokwiruka gataha yasanzaye abana bakamwenyura bamubonye mugabo bakikundira nyina kuko mubaga batagishika n'impuhwe nyinshi Imana yashingagiye mu mitima yabo. Ninde umugabo nyamugabo? N'umugabo nyamugabo akora byinshi agashimirwa biki byinshi yakoze bikaza kurabukwa kinjuye baje kumuta mwitongo ry'abapfuye kuko urugi ruva ku muryango imbe ikinjira ukamenya ko sogokuru yaciye umugana aho yavuga tumenya akamaro kinyo hageze kwicara. Ninde umugabo nyamugabo? N'umugabo nyamugabo nyene atandukanye n'umugore kuko umugore afise umutima worosha ibintu maze umugabo akagira uwo gukankamwa agahana abana bakamubona bwa gikoko kitagira umutima bakamenya ubwiza bw'uko gukara n'uko gukankama nabo bakarira bagakankamira babo. Ninde umugabo nyamugabo? N'umugabo nyamugabo nyene yiba kakibaza igihagararo n'icitegerezo by'umuryango wiwe kuko kubona abana bigenza niko seruga bayigenza kuko nakokongataza abanyagahingi wawe byarayangaye kuba rukubura ubwitonzi n'ukuyaga n'imitima yabo ujejwe. Ninde mugabo nyamugabo? N'umugabo nyamugabo nyene yitereka mu bana biwe kuko kubona ingene abana biwe bigenza muhira no mu gahinga ukubona ubutwara abana biwe bitwaza mu bidakomeye n'ibikomeye ukubona abana biwe babanga ingata babangira ibanga nibango ukubona abana biwe bashashayishakariza irishishi ryo gushaka gushika kure ukubona abana biwe bari n'urukundo rw'abakena bakenutsa abakuru n'abakuruke niko umugabo nyamugabo nyene se w'abana bari kuko niyo abariwe by'ukuri yabavyaye mu kiwa atabakuye hanze. Ubwa mbere babariwe Musa akiri muto kuko agatekaho kamye. Ubwa kabiri babariwe Musa akiri muto kuko imbuto itewe n'iyimera. Ubwa gatatu babariwe Musa akiri muto kuko intama itendera nkase. Ubwa kane babariwe Musa akiri muto kuko isase riva ku cuma. Ubwa gatanu babariwe Musa akiri muto kuko n'umwungu wagwara uyuzi. Ubwa gatandatu babariwe Musa akiri muto kuko ntavuka yama ku mwembe. Ubwindwi babariwe Musa akiri muto kuko umwana w'imfyisi avukana mero y'iraso. Ubw'umunani babariwe Musa akiri muto kuko umwana w'ingona beruranwa ibikohwa. Ubw'icenda babariwe Musa akiri muto kuko umwana w'inkenda avuka yurira igiti. Ubw'icumi aribwo bwanyu babariwe Musa akiri muto kuko umwana w'umusura avukana isunzu. Nuwo mugabo nyamugabo jewe ntafatiro fatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigubuza butaraza nibaza sinzi nkawe jewe uko niko ndamwibaza jewe vyatata amataba ya rubenga vyuguruza umwanga umwereka bitarara mu nzira niko ndamwiyumvira. Urazi rengene nunganirwa itelefone ariyo gitega n'inyandiko muravya ariyo email urayizi uraheza uzanyandikire wewe ariko urabikurikirana urakarambura akagwirira agahora ku ngoma ndaguhezagiye nkuko mawe yahora mpezagira. Cari ikiganiro Ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.